iyo hari kanguro ahubwo n'uwivye arasubiza. Iyo hari kanguro n'uwari igiturire ikanguro riramutera akamuhamagara ati nagira ndagusubize ka kanoti by'ukuri nasanze nakariye ntategerezwa kukarya. Burya Zakayo kugira asubize bijya bintu yari yinjiriwe n'ikanguro. Zakayo yari yinjiriwe n'ikanguro riramwinjira neza. Zakayo aravuga ati kumbe n'amatapi muri filime niho ubona n'amatapi yaramanitse ku ruhome amatapi ariko arayahomora ajya gusubiza. Umve kumbe ibi byose byo ku ruhome nivyo nanyaza abantu agenda yegeranya asubiza. Iyo ikanguro ryinjiye no gusubiza umuntu arasubiza ivyo yanyaze. Ikanguro ryinjiye ivyahura bizinukwa. Ikanguro ryinjiye ibiturira bitera ibitugu. Ikanguro ryinjiye Imana imbere ibindi bikorwa byose bigakurikira kandi bikagaragarira no mu nyifato no mu mvugo byose bikajana. Haleluya. Ikanguro niginjira sawa no mu minyororo nibazobura aho bashira abantu, kuko abantu uzosanga bahevye ibyaha bihanye kandi bakihanira guheba. Burya dusenga Imana cyane. Nimba twaravuze ngo uyu mwaka nuwo kugobera Imana, muze tuyigobere. Ikanguro ribe mu mitima yacu kugira ngo abakora ibyaha babihebe, amaprison asigara agaragara. Haleluya. Mbere n'ikanguro niryaza n'ibyaha, kuko hariho n'ibyaha bitegwa ari ingwara zitegwa n'ibyaha. Hariho n'ingwara tutazosubira kugwara ikanguro ryaje. Haleluya. Rero dukanguke dusenge. Mugabo nariko ndavuga ngo abatewe n'itiro, ibintu usanga itiro ryabanyaze. Ibintu usanga itiro biranyaga urukundo, biranyaga kwizigiranira, bikanyaga umwete. Ugasanga imwemu y'isi niyisigaye iganza mu bantu. Ugasanga iyo ivy'isi nivyo abantu bitwararika gusumba ivy'imwemu. Itiro riratunyaga ibintu byinshi cyane, bitunyaga kubaha Imana. Rero ndabasabe kugira ngo iri tiro nturyemerere ko rigutwara. Niwemere kuba kazuyazi, kizwa neza, ukizwe mu mwemu no mukuri, ugira imigenderanire myiza n'Imana. Abantu bareke kuyobegwa kukijijwe nuko udakijijwe. Urazi hamwe nabo mu muryango babaza bati mbega mwavuze ngo naka arakijijwe, kubera bakubonye uri mu nzoga utonda muri eglise dimanche, kubera bakubonye uri kuratukana kandi utonda muri eglise, kubera bakubonye warabatijwe ukaba uri umusambanyi bazi umuhabara wawe, bazi ivyo ukora, ukazusanga. Ndabasavye dukizwe nyagukizwa.